Mana mushobora byose muri ijuru n'isi abakunzi ba FTV bose ndabasengeye abantu mwese mudafise amatelefone murabira kuri bagenzi banyu muranka telefone yanyu kugira ngo mugende mugire subscribe kuri FTV no kuri channel yanje ni Mr. Ki Burundi. Ya mbega Mr. Ki mete ndukanaje gusenga usinziye gusenga ukanuye ambe na mbere kandi kuba muri Amerika ntibisigura kuca wibagira aho uva n'icuri deja ndo Murundi kandi bigira ugire bujya burofa cyane wambare bujya buzima bw'abantu babayeho mu kubigisha kuba ari umugabo usanga kubita abana ariko aravye akabona bijya bintu akavuga ati ibintu byanjye neje bashobora gusohoka mu kibana abantu bakumva yendenganye. Bakunzi ba television FTV 257 ahemaramutse canke mwiriwe biva namuherereye umunsi nagiriwe iteka canagiriwe ibakwe yo kwakira abatumire babiri icarimwe kuri televiziyo yacu FTV ku microphone musanzwe bimenyereye ni Jean Kibardi ndashikiza kino higaniro nyuma kamera hari Batmix hamwe na What's the Best bakatuma amasanamu asa neza ibintu bikabandanya bironka biri amavuta. Yes, nkaba nibutse utakora subscribe ko cha uyifyonda ugafyonda subscribe hamwe na gem bishobotse na commentaire munsi kugira ngo tubandanye tubona yuko mudukurikirana mubane kandi mudu tempunga mu biganiro byacu. Yes, natege cyane reka nakire cyane abatumire mpereye uburyo canke ubamfa kampere ngaha ubafuganje ndakwamvije cyane ndabaramukije nawe. Waramutse abakunzi ba televiziyo FTV. Ya abakunzi ba FTV Shalom. Uduzana kajwi ucongera wibya neza. Ya ku mazina yanje ni Keve Irumva ariko benshi basanzwe banzi nka Mr. Ki. Ya ibigo bwanje naho hari undi umuga sindika kwa mwita cyangwa manager. Yes. Ndabona maramutse. Waramutse. Iyo atakuzi bashaka kwaramutse FTV akamenya bari. Joe ndabaramukije cyane abakunzi ba FTV mbega gisigure FTV FF nyene F ko nyene sigurira FTV gisiguri. Yes, FTV sigura Fighter TV 257. Okay, Fighter TV Jenny kwa Kennedy igira neza niko nirko niyo mazina nahawe n'abavyeyi hama yandi nayo sinzi uko banyita Nedi za kinochi uko ariko ni kwa Kennedy igira neza. Sawa. Yes, ngarutse kuri Mr. Ki uzi neza cyane gose mpereye iwawe turabitse kumva ku mastati yawe menshi upostinga yuko ukora shootinga clip nshyashya mbega izo soka ryari taribanga ya muzobimenyeshwa. Mr. Ki ni umuririmbyi wa gospel ntihenze abakunzi ba FTV ushaka kubabwira akaririmbo kamwe kabibutsa Mr. Ki wariwe. Akaririmbo kamwe ko bibutsa benshi ni indirimbo yitwa ibisiga bwenge. Ya ibisiga bwenge mu ncamake washatse gusigura iki? Ya ibintu biyobeye kuko ntaje niravye ingene meze aho Imana bayagukuye canke ko uko ubuzima bubayeho bashobora kuvuga ati ibintu birasiga ubwenge. Ya Mr. Ki be umuziki wewe ufata nk'akazi cyangwa ufata nko kujyohera cyangwa sinzi. Ya mu bisanzwe umuziki hamamvu yo hambavu icambere ni guhimbaza Imana no kuyitazira no kumenyekanisha ubukuru bwayo. Hama ikindi naco umuziki ni kintu muri jewe kishobora kumbeshaho. Ya Mr. Ki urashobora gutegura concert nka gospel hanyuma abantu bakinjira ku mafaranga bakaza kandi uwavuze ko guhimbaza Imana. Ya barashobora kuza shobora kwirisha ku mahera bakaza ko tuzira no Bibiliya Yesu avuga yuko arakiza gatangira ku buntu mwebwe mugatangira ku mafaranga. No si kugatangira ku mafaranga ariho gusa ikintu kiba gihari ni gutahura ko kino gikorwa dukora kirasaba amafaranga. Ivyo tuba turiko turakora nta studio yo kubona ihari kandi umuririmbyi arakeneye kugira ngo ubutumwa bwiwe busunike bugere kure birasaba akoresha amafaranga. Rero nta mpamvu y'ivyo gutoza amafaranga suko mbangurishije ubutumwa
ku mahera no ariko ni kugira ngo bwa butumwa nyene ntanga bondanya gushika kure kuko na Yesu bwiwe bariko baragira haraho bigeze kubatoza ikori barinda kugenda kurondera amahera kugira ngo barihe ikori rero n'amafaranga arakina mu gikorwa c'Imana ya amafaranga afe ndamfashije gatoyi yego gutanga amafaranga umuririmbyi yagize concert naco kwahera umuririmbyi w'Imana cyangwa umuririmbyi w'isi nuko gusa abantu duca tubifata gutandukanye amashikaro akenshi yaratanga no nishengero dutanga amashikaro n'ajya amashikaro duca tuyitiki rero umuririmbyi igikorwa c'Imana kirakeneye ubwo buryo ko amafaranga ariho n'ivyo yarabayeho kandi nakera yarabayeho na Yesu umwana w'Imana yaguzwe amafaranga rero amafaranga ariho kandi yarabayeho arakenewe no kumuririmbyi kugira ngo ayifashishe kuko n'ijambo ry'Imana ivuga ngo ibya Kaisari mu bihebere Kaisari by'Imana mu bihebere Imana urumva rero amafaranga si kuvuga yuko abagurishije ubutumwa ahubwo kiba kibaye nk'ikintu gishobora kumufasha kimwunguruje kugira ngo ashobore gushikana ubutumwa bw'Imana kure nuko je no bivuga nk'abakunzi ba televiziyo FTV bako barumviriza ivyo mushobora guhasigurira yuko bisanzwe ibintu bisanzwe gutanga amafaranga uje muri concert ya gospel mbega bamaze kuja muri concert akacagira undi mwanya gutanga amashikanwa kuko cyane tubizi ko nje mishengero atakunje ari imvumure ugaragata amafaranga office utanga ishikanwa mbega amashikanwa naye agaruka kandi acakora iki mbega muri mu concert kandi tuzi yuko twarecha amafaranga yo hanze ni amashikanwa dutanga mu kwinjira canke amashikanwa tuyatanga ko volonté yuko tuvyumva duko duhezagiwe n'indirimbo zawe ya amashikanwa cyambere ntibatanga kubera ko bahezagiwe n'indirimbo zanje ahubwo icambere ko bayitanga kubera ko utahu nk'amashimwe amashimwe uburi kushimira Imana ntuzotanga ishikanwa kubera ko waryohewe n'indirimbo yanje oya Yes, bakunza televiziyo mumvise uhezagiwe ntushe gutanga amafaranga kwa Mr. Ki ubanze urindire kwanza akubwira ati injira ku mafaranga kuvuga nazo cyo ahezagiwe Yes, Mr. Ki urakora indirimbo cyane na urakora mfucingi cyane mbega n'igihe zo kumva ko ushaka gukora umuziki wawe nyine bwawe ugira wumve ko izina ryawe gusumba ya mu bisanzwe ico ni kintu kiriko kirigwako n'indirimbo igirize ni jenyene n'izindi kandi ziri imbere ni jenyene ariko hamavu y'ivyo hari abandi muzogena murabona barenze bakomakomeye amakorabo nabo ya mbega Mr. Ki basengera he CLM ngaruka ngakwa Kennedy tusangwe abakuru abatari bazi Kennedy ni mu vacancien ajava mu gihugu cyahe je mba muri Atlanta igihugu ni Amerika gusa nuze umuji no ari Atlanta Georgia niho mba Kennedy kuki wiyumvire ukagaruka ukumva ko ukumbuye inshuti nike kintu cyagusunitse kubaka muri Afrika ukaza hano kubera ndi Murundi deja icambere nuko ndi Murundi icakabiri naco navukiye mu Burundi kandi ntivyigera bihinduka kugumura Murundi kandi urumva kugaruka iwanyu rero nurumva nta kibindi abibonamo uko nta muntu nagiye nivye nta kintu nagiye nonone nico tubanegezwa kwimvira kugaruka iwacu nkabona abagenzi nkabona n'iwacu kandi uko hameze ibikorwa by'Uburundi barabikurikirana cyane umuziki na comedy umuziki deja umuziki urumviriza kubera nyene n'ururimi rw'wanyu nk'umuziki wo mu Burundi kenshi umuziki novuga ko wari ukomeye cyane nujya muziki twakuze twumva abavyeyi bacu bavuza mu radio kubera wari umuziki ushobora no gukora ikosa umuvyeyi agagushiramo umuziki ukumva ati umuziki urashobora kuntahurisha mu bisanzwe ko nakoze ikosa hama nkamenya yuko ntegezwa gusaba ikigongo ariko uravye umuziki w'ino munsi byinshi n'ibintu kuririmba umukobwa kuririmba iki ariko turawumviriza ari abaririmbyi bavyigenzamo neza na comedy nuko nyene comedy ni nko kenshi tubona ko ari nk'ugutwenza ariko n'inyigisho zikomeye ninde muririmbyi ngaho mu Burundi ubona ko akora cyane uri muri Amerika bashaka kurikirana cyane kandi namwe mukabona yuko ariko arakora ni mu kubwanyu ni nkande
abaririmbyi bose barakora neza umwe uvuga ati uyu vraiment hariya vraiment aradufunika umwe novuga ngo hariya aradufunika bivana n'indirimbo yariyo kubera yuko ibintu bya ndirimbo zigenda cyane n'abandi usanga bakunda indirimbo nto nyene zigenda buke dufashe nko muri hip hop hari muri imvyo mu Burundi Fabio sinzi ko muzi ijya hip hop yiwe igenda ni style mwe n'abanyamerika uyivu aba DJ benshi bo muri Amerika usanga ari abarundi kenshi barifashisha indirimbo ziyo ama ugiye nko mu bintu by'aba Spanish naho urumva indirimbo za Sapi kujya kuntu zigenda kuba n'abantu bo gutamba ibintu by'amaslow nyene baramuvuza cyane aba DJ baje usanga abarundi cyangwa abakongomani cyangwa aba DJ bava mu Faransa ariko Fizo hose aruzura kubera araririmba hip hop kandi araririmba na zindi ndirimbo zisanzwe urumva arabishoboye byose hama muri comedy naho kwa magic ikijanye na comedy cyangwa mu mafilme ibintu bya casting cyangwa byo kugira manu ze amafilme ni nyigisho kubera baje bakina bijya bintu bambara ubuzima bw'abantu babaye muri bujya buzima kugira ngo bigisha abantu babaye muri bujya buzima dufashe rero comedy cyane zigisha abantu ushobora kuyiraba ukavuga ati nakuye mu ishure hariho mutima wa comedy uravye comedy ziwe uhereye kuri ziriya za uri nawe akina ibintu by'abantu bari hanze bijya n'ibintu by'abantu babayeho nibyo je novuga yuko no mwakuhaja kubera yuko nko mu bihugu vya hari iwacu usanga abantu baruha cyane n'ubuzi atashe cyabibuka kinina cha ku Mbundi TV ndaza gusanga aho mutima ndaza gusanga aho ndi hari n'abandi bakomeye nyene bakina neza ugasanga mwe murabakunda ariko je novuga ko kwiga karoro ako karoro ahantu mutima yagakuye bakegerana bagakora ubunyi cyane na mbere kubera ko abafaransa bavuga ati l'union fait la force urumva ngarutse kuri Mr. K mbega nihe featuring uko utegura gukora canke ninde muririmbyi uyumvira utarasigaza ko mukorana umuziki abaririmbyi batera baza sinakubwira ngo n'uyu tutarakorana nawe kuko ni benshi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi twakorana nawe nk'ubuha B-Face urumva ko mukorana umuziki mukayirimbana kuririmbana nawe na B-Face nibisanzwe twakorana kubera ko hose ni kwamamaza ubutumwa bw'Imana none dukoranye byo navyize cyane ku buryo nabajya abandi babona yuko naho naharirimba akora sekira yuko yemera Imana kandi hari icazi kuvyerekeye n'ijambo ry'Imana no guhimiriza abandi atabanga nihe banga ukoresha kugira ngo ushobore kwandika umuziki wawe hanyuma ukaja muri studio ukawusohora ukumva yuko umeze neza abantu bakawukunda ibanga rya mbere nkoresha ntabanga ibanga naho babwira bose barariza abantu dukora gospel icambere ni gusenga nta kindi nta rindi banga rirenze iryo Mr. K asenga kangahe ku munsi nta saha nimwe afise yo gusenga oya kuko umwanya wose n'ubu nyene usanga ndiko ndasenga niwe turi mikrofone usanga urasenga Bawe nka gusenga umwanya mbwa ikindi se umwanya wacu niko biri mwe ngitubwiye ikintu cyose ari umwanya wacu ariko umwanya w'Imana ni gusenga n'ijambo ry'Imana tubwiye ati musenga ubudahumeka n'ubu dushobora kuba turi kumwe ariko inkima yanjye ikirasenga dusengera FTV ndabasengere gute kubazo vyabo nyabaki ushaka ndabasengere nahijeje no kubasengera basengera bakunde televiziyo FTV bakora subscribe bayikunde bizisengesha nuko bana mushobora byose muri nyujuru n'isi abakunzi ba FTV bose ndabasengeye abantu mwese mudafise amatelefone murabira kuri bagenzi banyu muranka telefone yanyu kugira ngo mugende mugire subscribe kuri FTV no kuri channel yanje ni Mr. K Burundi mbega Mr. K n'itandukana ryo gusenga usinzire gusenga ukanuye itandukaniro iri gusenga usinziriye no gusenga ukanuye je nibaza ko tandukaniro na rimwe bivana na kamera k'umuntu kuntu yamenyereye gusenga
kuri se hari n'abasenga bubanga muri se basenga bakanura SLM hari abasenga bahimirije n'abasenga bakanura pastor wanyabigiye yabye ko musenga muhanwa cyangwa musenga musinziri sinzi Jesse ndabararo sindaba ngo nakanga reka senguku wekagira ikigenda senga ku bande rwanje Mr. Ki uko yasenga ukanura ugashona abademo ko arengana afite isusu urumusanga umuyimvye numva ko bava mu nkomo gashija kurabya isusu by'amukobwa deja ngaho twebwe nk'abantu b'imwemu dukorera mu mwemu nyene nimba ndiko ndasenga ntandi hano ku ruhande mbandi ko ndasenga nyene nyagusenga njya ngaruka kundi ruhande ngaho kwa Kennedy mbega itandukanye gusenga usinziriye ndabwo kwanza uri mukizo wewe cyo ndakijijwe urasenga Imana we n'ijuru Imana yego itawe tubwira wewe umufasha Mr. Ki namajije itandukanye hagati gusenga usinziriye no gusenga ukanuye itandukanye hagati yo gusenga usinziriye no gusenga ukanuye zogene muri bibiliya handitse ngo nimwasenga muze mvuga ngo data wacu mwanditse ngo muze musenge musinziriye handitse ngo nimwasenga muze musenge muti dawe twese uri mu gihe kujya nyene ubizi kujya nyene uribaza urabizi wewe nta na hamwe muri bibiliya uzosanga handitswe ngo usenge usinziriye cyangwa usenge ukanuye ariko gusenga Imana si amaso yawe asenga cyangwa umubiri wawe usenga nujya mutima wawe ubishatse n'amajambo ushaka kuvugana n'Imana yariyo bivanye n'ikibanza urimo n'ikibanza uhagazemo naho Imana igushaka ijambo rivuga ati ngo muti tujye mu cyumba cyahiherereye ngo dusenge twambaze data mwebwe ku bwanyu muri fata gute nje kwa Mr. Ki mu bisanzwe kujya hano mu cyumba wiherereye ugende usenge wiherereye bisanzwe nkuko hari abantu kenshi barabikora uko kandi ukishugwa hari n'ushobora gusenga yicaye no ngaha kandi akishugwa ukishugwa neza nkuko twasenga twishugwa kwizera kwawe kwizera niko gukorera je nibaza ko gusenga ntibiri ngombwa kugira ngo abantu cyangwa abana b'Imana cyangwa umuntu wari wese yicara ahantu ariko aravuga ku bijyanye n'Imana ku bijyanye no gusenga ukwizera ufise muri wewe kurakwiye ndibaza ukundi kwizera wowe udafise hari ahantu ho kukuronderera yasenga ko Mr. Ki mbega muziki wawe akunze ya television FTV urashaka kubatera akapera gatoye kugira ngo bande baryoherwa buryoshye kino biganiro nta kibazo jambo kivajuru nkumukiyo mwijuru nashizwe hano kwisi kugira ngo mvuge ya nkuru ko jambo yamyeho kandi azonakorako akibiriho byose ari we yabishizeho basha bamwizera bahabwa bubasha bwo gucika abana bigo bakabivyaremwe bisha ivyo kera byose bicika bishasha ntibwira baranegwa yabitwa banesha bagendana bwa buzima bw'Imana kuko bizeye Imana maze bagacika abana ntibigera biyobora bagendana n'imubera ni wabibira mwabanga bavyagwa n'imbuto y'ijambo ritabura basingira kamere n'Imana rurema n'abo bana b'Imana babwirwa mana amayivyashurwa mu juru bade kwisi bakabimenya Mwenda kubazi mwenda mashinde w'umutsi ndamuzi umuzi kwiki ndamuzi nk'umu sister akoraraga cyonyine gusa kandi ni umu sister gusa ndamuzi nka Mutoni wa Prince Mshindi Kennedy mbega umuririmbyi yitwa Prince Mshindi umutsi Prince Mshindi ndibaze ko Rwanda mwibuka ariko ndamwibuka ari mu ndirimbo z'isi ndibaze ndamwibuka ariko ndamuzi ngira umuziki w'indirimbo z'isi yaririmbye ngira umuziki w'indirimbo nabyibuka kubera imyaka ni myinshi kimwe gusa ndamuzi kera bivanye nuko ndamuzi naho kera ariko uretse no kugira ko ndamuzi cyane gose kwana kunda kubona ibikorwa byiwe mu bisanzwe umuririmbyi yitwa Kiriko uramutse Kiriko ndamuzi kimaze kwiki Kiriko ubuzima bugoye kwihangana no kuririmba neza aririmba neza ndamuzi Kiriko aririmbira he muri Bantu Boy ni yari n'umunyengoza avuka Ingozi yazaye mu gisagara na Oscar numva ko byose ndabizi Kiriko mu kandi mu gihugu cy'Amerika
kiri kunamenye ko ari umurundi mugenzi wanje kandi turi no mu rungano rw'icambere na mbere kandi kuba muri Amerika ntibisigura ko uca wibagira aho uva n'icuri deja ndo murundi kandi uravye mu gihugu z'ifizo icambere na mbere utegezwe no kumenya arakiriko niyo solite ya mbere wakoze ucuriye indege bibaza ko nuri indege rimwe mu buzima nuri indege rijya nyene rimwe mba mu Burundi nayuriye rimwe kuva ngaha no kuja hari hama nta solite nakoze ahubwo nasenze ndashima Imana niwagize ubwoba uriye mu canke yumvise gute mu mutima wa atari banga kandi ntumbeshe n'abakunzi ba televiziyo FTV ndibaza ko nuriye mu ndege sinari nitahura jewe ubwanje kubera yuko nari ndabaye muri make nari ndabaye kubera ko ahantu wavukiye iki kenshi cabibaza ati mbega nzogira iki ariko nta bintu byinshi niyumvire ko sinari muri uwo mwanya wo kwiyumvira iki kiraba canke iki kiraba Mr. K niyo solite urahura uko yashootinga clip canke uri gusenga muri eglise icambere solite maze guhura nayo ndiko ndashootinga clip ni ibintu bitwengeje sana umvuze ko twako turakora clip harageze aho nduha ku buryo ncira n'amate nkayabura nkagenda gucira bikanga abo turi kumwe bagatwenga ariko nkavuga ati dani ibintu bizohera ryari ariko ubu ndashima nafise abamfasha hari abamfasha mu muziki ubu ndashobora gukora clip nkaronka ifanta abo turi kumwe bakamererwa neza nabo twajanye bose imbere ya kamera naho ubonye kamera bwa mbere maso yawe uyumvise gute icambere mbonye kamera mu maso yanjye ku munsi wa mbere byaragoranye igihe shootinga video y'ibisiga bwenge byaragoranye baguma bambwiye ati gira kunuku ariko buhoro uko utera umenyera kuko nta video mperuka gushutinga niho uwo twari ko turayikora nambagije ngo mbega ngo maze gukora clip zingahe kwa ko yaratangaye kumwe nifashe imbere ya kamera kwa ko iya mbere yari yanyigishije yari yampaye cyigo mbega ninde gukora clip imbere kuja gukora clip ninde mwiyimvye uhura clip ukavuga ati clip ndayemera cyane ati nzagenda nisunze uyu mwiyimvye genre ukamyaspirako niba ndumva mwiyimvye akora clip nziza kugira bavuga ati jewe ngiye ntigeza ku kandi mwingire nkijya clip ka hari umuririmbyi nkunda kuraba cyane benshi nga mu Burundi sinibaza ko baba muzi umuririmbyi wo muri Nigeria akora gospel yitwa Planks Emmanuel niwe nkunda kuraba cyane akorera he muri Nigeria umva uraba cyane mu Burundi nende akora clip neza ngahanyu uvuga ati urivurana nawe nyene uravye indirimbo ziwe akora clip neza mu bisanzwe nga mu Burundi amaklipe turakora kandi barazikora benshi neza sinovuga ngo uyu ego clip zirahari nziza kandi ushobora kuvuga tunda murabirako ariko ari urugero nawe ubushaka nakata atabari karashika nako ukavuga ati reka ngende mongereza ahandi oya ninde ubona ati uyu kanya karakora ni benshi bariko barakora bubu abubu naho muri sekira nta kibazo abubu bariko barakora ama video meza ushobora kuvuga nk'uyu ariko akora ama video ugerageje kuraba usanga ari meza hariho nka turavye nk'iyi video hari video nariko ndaraba ejo naravye nka coming soon ku statue y'umuntu Fizo bariko barakora ama video tuko turaraba ku rwego rwo hejuru ngaha mu Burundi ibintu bishasha biriko biraza ku buryo nshaka no muri gospel tubona ama video meza azimvye kandi cyane ku rwego rwo hejuru kandi amasanamu meza cyane gose Kennedy uri muri Amerika uravye indirimbo zo mu Burundi ninde muri ibindi ubona ko clip nziza usumbya ndabindi bose umurundi yego bivana quality cyangwa quality y'intuze ya video yariyo cyangwa kamera uko yari iri ariko ndetse kubesha ndetse
ko umunafiki muri iyo minsi iheze hari umuririmbyi batamenyereye cyane bamenyereye ko akora ibintu by'amakomedi sana ni Mr Champagne. Mr Champagne yaramaze iminsi akora amanuze ama clip meza. Mr Champagne ni vya niyo clip ya Mr Champagne wemeye cyane umuziki ukatubwira wari come on you and me and you ari ibintu nk'ivyo kimwe gusa nuko nakurikirana cyane kimwe gusa clip yari imeze neza na Fizo clip yari imeze neza indi clip yagerageje na MT number 1 na Sapi yeah MT number 1 na Sapi ijya clip yabo yari nziza mbega wazishongeza ubonye ko mazina kamishi muri Amerika ndazi cyongereza CEO usiguriki ndazi cyongereza kimwe gusa ntumbazi cyo gisigura kimwe ndazi cyongereza gusa oya CEO wabakana nakajamisha no koresha ndakivuze mu cyongereza nkuko yene CEO uko nyene wewe cha wumvira kimwe ndazi cyongereza Kiziga mistaki numbaze ndakubaza ikibazo kubera iki dukorera promotion izindi ndimi kubera bitwiyumvira ko yakunze gikoresha cyane rero icyo onye kubera ko ata interview barabaza umuririmbyi muri Amerika ati kizigenza bisigura iki kubera ko ata interview barabaza umuririmbyi muri Amerika ati kizigenza bisigura iki ntushobora kumbaza CEO icyo nakubwiye icyo ni icyongereza ni icyongereza nabikubwiye kandi akizi muga sinshobora kukivuga ko ngaha deja ndi mu Burundi utegezwa yo kuvuga ikirundi ciwacu rero icyo onye kubera ko abanyamerika badashobora kubaza ati kizigenza gisigura iki nanjye sinshobora kubakorera promotion reka bako dukoresha ururimi rwacu isaki washo kivuga icyo kintu CEO kugisigura vraiment jeura ntungure musikirenga kweri yego nijambo cyumvise sijambere ndacumvise ariko ndakizuko ya ushumbuka rero ntacyutse ndacumva uko vraiment ukubwira twebwe jewe na mukuru wanje na hatano vuze yitwa Benson ariko kenshi ku mbuga ngurukanya bumenyi yiwe yitwa Mark J Jerome kubera uko kuko turakijijwe turakora n'ibikorwa by'Imana hariya nkuko Mr Ki abikoranga hanyuma turafise ko hari nini cyane irimo abantu benshi abarundi abakongomani abaki yitwa ushindi kwa urashobora kuyiraba kuri YouTube cyangwa kuri Instagram yavuze rero n'abarundi mugiye mwadushikira kuko twebwe turabarundi biwanyu naho tugerageza gukora muri ubwo buryo bwo gukora igikorwa cy'Imana ariko baratahura ati ijya ko hari rongowe n'umurundi naho byakoresha icyo kirundi kubera icyo usanga igiswahili aricyo kiduhuza kwese ariko baratahura kujya kora rongowe n'umurundi hano ikindi kintu kandi nongera kandi arashimira kubona ama TV online cyangwa kubona abakomedie bakina bamutima bakina bande ibintu byiza kuko bikrea ubuzi mu bajene badafise ubuzi bikrea n'abaje bituma n'abajene baronka icyo bakora kuko kera kwa tuzi yuko hageze ama vacances abajene bakora ibindi bintu bitanahuye ugasanga benshi baravunika benshi baragira amasanganya kandi abandi nabo bakita mu mvo za politike mu bintu bidahuye n'ubuzima umujene ategerezwa kubamo nk'umujene ibi rero mukora by'ama TV online ama comedy birafasha cyane kubera ko birakrea ubuzi ku bajene Mr Ki hakajana wagiye kuvuga cyangwa ikibazo nkakabajeje ushaka kwibaza cyangwa kisho cyangwa terera no akajambo kanyuma yashaka kugira shimira ma big brother Jejelon Benso nongera nshimira ngaha na Mr Zakinoch yashamuze Zakinoch sakora mwita Kennedy speaker yanshimira na buri wese ari karagira cyakoze kugira ngo ikimana teretse muri jewe kibandanye gushika kure haba mu buryo bw'amafaranga shimira no mu brother Saido Nyanka n'umusista Joanna bafite icyo bariko barakora nabo nyene ariko bose ndabashimiye mvuga ati aho bari hose bubahwe kandi Imana ishikare kubagira neza hama nongera ndababwira kugira subscribe kuri channel yanje Mr Ki Burundi kandi ntiyibagire kugira subscribe kuri FTV bakoze ya television FTV ndashimye cyane nongashimira Kennedy
murakoze kandi nanjye ndashimira kandi naratangaye cyane gushika ngaha kuba naje ndafise mama wanje nawe natara ngaha nabo bafise ibintu byinshi afasha ngaha anye na cyane cyane ku bana bati bifuvyi bavuga abantu banaho nikora mama wanje kwa Hakizimana Aline nawe nyene urumva no kumushimira uko nyene ya nenga nshimira kandi Mr. Ki nawe ndashimira ko washe kutara akamu ka televiziyo FTV ya nanjye ndabashimiye kuba mwadutumiye mu kiganiro cyane kandi turabashimiye cyane kunde mwakakiri nabwiye nti jaho bless you ya reka nongeye nshimira abakunzi ba televiziyo FTV mwakuba dukurikirana kino ganiro cyari kiryoshye cyane abatumire ndabibutsa yuko ari Kennedy Ati hamwe na Mr. Ki kuri microphone ya Jean Kibaldi inyuma ya kamera yari What's the best hamwe na Batmix yako bafashanya kugira ngo amasanamu azasa neza nkaba ndabibutsa yuko utakora subscribe wacu yikora hanyuma na j'aime bishose na commentaire ukayishiramo mu bintu wiyumva ya nkandabwiye ati mwarahezegeye cyane ciao